Mu nkuru ngufi zo kuri uyu wa mbere uheze twarababwiye ivy'urugendo rw'umuyobozi wa FIBA ku rwego rwa Afrika hano iwacu. Twaranababwiye mu ndwi iheze igaruka mu gihugu ry'abakinyi b'urunani bari bagiye muri Congo. Ngo no ku ruhande rwa Dinamo hari abashobora kuzogaruka. Mu gihe ihiganwa rikuru rya basketball ryasubiye gutangura, imigwi itandukanye irikiri yubaka kugira ngo iziritahukane. Inyuma y'ibihuhusi vyaheruka guca intege abakinyi n'abakunzi ba basketball mu Burundi, igihe Dinamo ihagaritswe muri BAL, hari umwizero wagarutse. Mbega uwo mwizero woba ufise ishingiro? Twoshobora kuvuga ko basket yo mu Burundi ataho yagiye? Niyo nkuru nyamukuru tuza kurabira hamwe no Musi. Mwiriwe, ni David, nizere ko meze neza mwese. Igihe umugwi wa Dinamo usezererwa mu nkino za Basketball Africa League muri Afrika y'Epfo, ishavu n'umwiheburo nivyo vyarangwa mu bakunzi ba basketball. Abakoresha urubuga X muribuka ama space y'amasaha n'ayandi yakozwe, sivyo tugira tugarukeko. Hari umumenyesha makuru wa Iris News aherutse kwandika ngo inagurwa rya basketball riratanga umwizero. Umwizero wiwe awufatira ku bintu bitanu. Ca mbere, ibihano vyavugwa ko bizohabwa ishirahamwe rya basket mu Burundi ntivyahavuye bigira uburemere bwinshi nkuko vyari vyitezwe. Febabu yahagaritse ukwezi kumwe gusa, yongera icibwa n'amande y'ibihumbi 50 vy'amafaranga y'amaswiss vyonyene. Ubwa kabiri, inzego zirongoye Febabu zarahindutse, abari batanze imihoho barasubirizwa. Ubugira gatatu, uwo mwanditsi ashima ko inkino zitandukanye zasubiye gutunganywa ukuri kwamye ku bibuga bitandukanye. Aha akaba afatiye ku nkino bitiriye Revive the Game zabaye ku mwaramo w'indwi iheze. Kane, ashima ko abakinyi bari bagiye hanze ku bwinshi bariko baragaruka. Twarababwiye inkuru ko Landry Ndikumana, Clark Dushime, Mamadou Diume, Paul Reng, Jonathan Monze, Daniel Kola Kongolo bose bakinira urunani bagarutse bava iyo bari batijwe muri Congo. No ku ruhande rwa Dinamo, umugwi watahukanye ihiganwa ryo mu mwaka uheze, baherutse kuzana Billy Bertin Kamaeng, umunya Centrafrique avuye mu mugwi wa Bangui Sport. Aho muri Dinamo nyene, magazine Imbere yandika ko abakinyi b'uwo mugwi bagiye gukina ahandi nka Jogibert na Ornei Ndayizeye n'abandi bashobora kuzogaruka mu gice ca kabiri c'ihiganwa. Mu bijanye n'abakinyi, havugwa kandi ko imigwi ibandanya yikomeza mu kuzana abakinyi bashasha. Umugwi wa Tigers wazanye abakinyi 5 bashasha bavuye mu bihugu vyo mu karere. Ikigira gatanu gitanga umwizero n'urugendo rwa Hannibal Manave arongoye ishirahamwe rijejwe vya basketball ku rwego rwa Afrika. Yarabonanye n'abatwara Febabu, umushikiranganje w'inkino hamwe n'umukuru w'igihugu. Twarababwiye ko Hannibal Manave yavuze ko ishirahamwe arongoye rigiye kuzofasha kugira ngo haboneke ikibuga ca kijambere. Umuyobozi wa Febabu yongeye ko umukuru w'igihugu yemeye kuzotanga ikibanza kizokubakamwe ico kibuga co mu bwoko bwa Salomni Sport cakira abantu 2,000. Claver Hachimana arongoye Febabu amenyesha ko amanda ategerezwa kurihwa, basavye kongereza imisi yo kuyariha. Ngo umuyobozi wa FIBA Africa yarabahaye umwizero. Turetse ikibuga na basket vy'Ibujumbura gusa, reka tubamenyeshe ko Igitega naho ikibuga cari casambuwe n'umuyaga kiriko kirubakwa. Haraciye umwaka kiriko kirasubirwamo. Mu ntwaro bamenyesha ko ibikorwa bijanye n'iyo nyubakwa izokwakira abarorerezi bagera ku 1,000 bose bicaye, bizotwara amafaranga yaba 400,000 y'amarundi. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Agafashanyo ngurane gahabwa abanyeshuri muri kaminuza karashobora kuduzwa mu mafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira 2025. Mu vyizwe n'inama shikiranganje kuri uyu wa gatatu, harimo ibijanye n'iyo ngurane. Urwandiko rwerekana inzira zishoboka kugira ngo ibijanye n'imibano muri kaminuza binagurwe, harimo n'uburiro. Jerome Niyonzima, umunyamabanga mukuru wa leta, yavuze ko inama shikiranganje yabonye ko leta itegerezwa kugira kigoro kuko indero y'ugwaruka ariyo kazoza k'igihugu. Yasavye rero ko kongerezwa. Birabujijwe gukina inkino nk'urubugu na billard hamwe no kwerekana amareresi salle de cinéma mu masaha y'akazi. Ivyo biri mu itangazo umukuru w'igisagara ca Bujumbura
yasohoye hirya y'ejo kwa 12 z'uku kwezi kwa gatandatu. Iyo ngingo yafashwe ku mvo yo kurwanya ubunebwe ngo kuko haribonekeza abantu usanga bariko barakina aho gukora kandi izo nkino atana kimwe zibinjiriza. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira kuwa mbere.